N'amakuru yihutirwa cane, n'amakuru ateye ubwoba ariko haravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri uyu munsi w'Imana, igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Hari amakuru ateye ubwoba tugira ngo tubashikirize nyinyurana hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo ryasubiye gukomera cane. Hari amakuru avuga yuko hari ibintu bikomeye cane biriko biraba hagati y'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Irya ndwara iheruka gufata Reveriyano Ndikuriyo yoba ifitanye isano n'ivyaheruka gutangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru menshi duhejeje gukura amasoko yacu yegereye Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko icyuka kibi hagati y'abagabo babiri kibandanije gututumba, ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yaritanze abadede maze akigena bakabura uko baca babigenza kugira ngo bidasakuza, maze bakahitamwo kuba babangiye ingingo yo guca baburabuza Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru avuga yuko Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye muri kino gihe ibintu vyasubiye gukomera mu gihe himirije amatora y'umwaka wa 2027, akaba ari nayo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo yiyegereze bamwe mu batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bamwe mu badede ntibumva kugene Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuronka manda ya kabiri mu gihe igihugu kuva yagifata cajeje kugwa mu manka. Muri kano kanya turaza kubabwira ibijanye n'amarozi ariko aravugwa hagati y'umukuru w'igihugu ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Turagaruka no kuri kahise muri uyu mugambwe kugene ibihangange bigenda bikurakuranamwo. Turababwira amakuru akomeye cane y'icuka kibi ca kudeta kibandanije gututumba ngo ntibikira agaseseshwa rumuri, ibintu vyasubiye kuyangara ngaha mu gihugu c'u Burundi. Irya ndwara iheruka gufata Reveriyano Ndikuriyo yoba ifitanye isano n'ivyaheruka gutangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ingene CNDD-FDD yateje ivyago Nkurunziza, Bunyoni na Ndikuriyo. Mu nkuru iheruka twabashikirije ukugene mu mugambwe CNDD-FDD ibihangange birangwa no kwakana ubuzima canke gupfungana. Mwiyumvire ivyago vyashikiye Nyandwi muri 2005, Rajabu muri 2007 na Liyetona Generale Adolphe muri 2015. Twabonye ko ivyo bihangange bidahigana bukware kubw'inyungu z'igihugu ahubwo biranyinyurana kubw'ivyicaro mu butegetsi. Muri iyi nkuru reka turabire hamwe nyine ukugene ibindi bihangange bitatu vyahiganye bukware n'amaherezo y'izo mvururu, maze duheze tugaruke ku bintu bikomeye cane biriko biravugwa hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Perezida Nkurunziza yishwe ahawe ishano muri 2020. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yategetse Uburundi imyaka igira 15 iburamwo amezi make cane. Uyu mugabo yarakoze ibishoboka vyose arakomeza ubutegetsi bwiwe ku buryo agira igitinyiro gikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubutegetsi bwiwe ntibwari bwakomejwe n'ibikorwa biteza imbere igihugu haba namba, bwakomejwe mu gitinyiro gusa kuko ntako atakoze ngo acecekeshe abandi benshi cane. Yarara adasinziriye kugira ngo anumye abatavuga rumwe nawe akoresheje umukenyuro wo kubangaza. Aho rero no mu mugambwe iwe mubo batabona ibintu kumwe, abatapfuye bari mu buroko canke barangaye. Iryo niryo terambere yashoboye ku rugero rushimishije. Ivyo bikorwa vyo gukomeza ubutegetsi bwiwe hatagamijwe inyungu z'abarundi niwe yagiye arahitana ubuzima bw'ibihangange
basangiye urugamba. Nkurunziza yaraboneka ko afise inyota y'ubutegetsi irenze ukwemera, ari nayo yahavuye imukwegera akarambaraye. Inyuma y'imyaka hafi 5 bikekwa ko ari Nkurunziza yagandaguye intwazangabo yiwe Adolphe Nshimirimana, nawe yahavuye ahura n'umufundi karuhariwe amuha ishano. Byatangajwe ko yashengeye ku igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020, ariko amakuru avuga ko yari yacikanye imbere yaho bigirwa ibanga rikomeye cyane bivanye n'imikenyuro y'abamwishe. Kumwe twabwirwa ko abasendede FDD batigera bapfa inyungu z'igihugu, ntakeka ko n'uwahitanye Nkurunziza nawe yashaka inyungu ziwe bwite. Abarundi barayamaze ngo ico urimye nico wimbura. Kumwe abarundi babwirwa muri 2005 ko urupfu rwa Nyandwi rwaturutse ku mutima wahagaze, ni nako nyine byagendeye Nkurunziza. Leta y'u Burundi yatangaje ko umutima wa Nkurunziza wahagaraye nk'uko omengo hariho abapfa umutima udahagaze. Kumwe ko kuri Nyandwi hari abasabye ko ikiziga ca Nkurunziza cokorerwa ibipimo vya autopsie, ariko birananirana, nawe nyine Nyandwi aca arazikwa. Mu vyamukoze ko Nkurunziza yemeye kurekura ubutegetsi bigoranye muri 2020, hakoze igitsure c'intwazangabo mu gisirikare kugira ngo agondozwe. Yemeye kutitoreza ikiringo ca 4, yamara yaciye ahinduranya amayeri mu gushaka kugena izina rya Pascal Nyabenda kuzomusubirira, ariko no ngaha abasirikare baramuburizamwo intwazangabo, bavuze yuko intwazangabo zatangaye ashatse kuzana Nyabenda, mu gihe mu muco wabo bemera ko umusirikare yaciye mu ishamba ari we nyine agomba kuza aratwara igihugu c'u Burundi. Intwazangabo zatakuhuye yuko ashaka Nyabenda kugira ngo azomugumane canke azogumane ubutegetsi bwose mu ntoki. Nkurunziza abonye ko bimukomeranye yaciye ashiraho intahe ishize, maze za ntwazangabo zirarabana mu maso zisanga umusirikare yorongora Uburundi ni General Major Ndayishimiye. Ndayishimiye havuye atsindwa na Rwasa mu matora, ariko seni itangaza ko hatsinze Ndayishimiye. Yaciye aba ararindiriye ko icyo gihe co kurahira kigera, naho amayeri yose ya Nkurunziza yasa n'ayaburijwemwo. Yahendahenze intwazangabo, arazisaba ko igisata c'amabuye y'agaciro ari we yokigumana mu ntoki, akubakirwa inzu y'igitangaza mu mafaranga ya leta, agahabwa uburusho buteye igomwe ndetse n'ibindi. Ibyo baramuremesheje ko azobihabwa ata kibazo biteye, ariko rero hari ikindi kintu yasavye giteye ubwoba, ariko naco nyine barakimwemereye kugira ngo bamuryosharyoshe arekure ubutegetsi. Nkurunziza yasavye ko yoca yitwa imboneza yamaho Guide Supreme, aca anahabwa umunsi wiwe mu kwezi kw'indwi wo gushikiriza ijambo abarundi. No kuvuga ko buri mwaka inyuma y'uko Ndayishimiye ashikirije ijambo abarundi ryo kwibuka intahe y'ukwikukira, nawe nyine vyasaba ko inyuma y'imisi aca ashikiriza ijambo rifuta iry'umukuru w'igihugu aba yatangaje. Ndayishimiye yari yamaze gutahura ko azoba ari umukuru w'igihugu w'ikimanyu, yumva ntibimuguye neza. Ni gutyo nyine abarundi bumvise itangazo giturumbuka ku mutaga ko umukuru w'igihugu wabo atakiri muzima, ngo umutima wiwe wahagaze. Ku matohoza yahavuye ashirwa hanze n'umuyobozi w'iradiyo RPA Ijwi ry'Abanyagihugu Bob Rugurika, ngo
Abarundi barabeshwe Nkurunziza ntiyishwe n'umutima ahubwo yahawe ishano. Rugurika yaranavuze ko iryo shano ryazananye mu gihugu kibanyi ca Tanzania mu ntara ya Mwanza. Gutyo amateka y'ikigatanya gitinyitse Nkurunziza arafuditse. Bunyoni yapfunzwe yagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi. General Arengiyome Bunyoni yari umushikiranganji wa mbere muri leta yashinzwe na Ndayishimiye inyuma y'urupfu rwa Nkurunziza. Umubano wa Perezida Ndayishimiye na Bunyoni wagumye utosekara buke buke, amazi ahava arenga inkombe. Mu mpera za 2022 umukuru w'igihugu yafashe ingingo yo kubogoza Bunyoni aca agena General Ndirakobuca. Mu ntango za 2023 Bunyoni yahavuye yinjizwa ibohero adenderezwa ivyaha vyinshi by'agacamutwe harimwo co gushaka guhirika ubutegetsi, kwica umukuru w'igihugu hakoreshejwe amagentegente no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ndetse n'ibindi vyaha by'agacamutwe. Hamwe na Hussein Rajabu yadenderezwa na Bunyoni yadenderejwe ko ibitameze neza mu gihugu vyose ari we abitera. Abarundi babwirwa ko Bunyoni ari we atuma abarundi babura amafaranga y'agaciro, ibitoro, ifumbire, imiti ndetse n'isukari. Yamara aho apfungiwe vyankenerwa byabandanije kubura. Abarundi batangura gukeka ko Bunyoni yoba yararemantanirijwe. Ivya Bunyoni vyahavuye vyunyurwa n'amakuru yava mu mburano ziwe muri sentare. Naho kuri dosiye y'amagentengente yaburanishwa mu mwiherero, amakuru yahavuye asakara. Abarundi bose barayamenya ko umuzi w'amatati ya Ndayishimiye ndetse na Bunyoni ahagaze ku mupfumu Emmanuel Ntikazohera wo mu ntara ya Ruyigi. Bunyoni yoba yarafatanywe itonga ariko aja inama n'umupfumu asanzwe aragurira Ndayishimiye kugira ngo azomumwicire. Ndayishimiye yumvise vyamenyekanye yarabuze ayo acira nayo amera, gutyo bitangura kugaragara ko vyoba vyaha byose yaremwekwa ko byari ibinyoma. Ubona ko n'ubutunzi bw'igihugu bwaguma ku murindi buja mu kinogo kandi ubuhungabanya apfunzwe. Byahavuye birangira vuba, Bunyoni arekuwe, ubu ari mu muryango wiwe. Binugwanugwa ko Ndayishimiye yamurekuye aremerewe n'igitsure ca Tanzania hamwe n'ibihangange byo muri CNDD-FDD bishigikiye Bunyoni. Bunyoni abaye igihangange co hejuru gipfunzwe kikaba gifungurwa kuko uwo badenderejwe kumwe ari Rajabu yahavuye atoroka impimba inyuma y'imyaka 8. Reveriyano Ndikuriyo yafashwe giturumbuka n'indwara ikomeye acaja kuvurirwa muri Kenya. Hari ku igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025 Ingozi mu bikorane vya CNDD-FDD. Umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo yafashwe n'indwara ikaze aca yurizwa indege ajanwa mu bitaro vyo muri Kenya. Ndikuriyo yagumye aremba kandi ari muri koma muri Kenya, baca bamurungika muri Dubai. Yahavuye atora mitende aca aratahuka asubira mu muryango no ku burongozi bwiwe bwa CNDD-FDD. Abagumyabanga ntibigeze babwirwa icahatswe guhitana umukuru wabo. Ibihuha vyahavuye bivugwa na benshi niko Ndikuriyo yoba yahawe ishano. Kubera abarundi bamaze kumenya ko ibihangange byo muri CNDD-FDD birangwa no gukurakuranamwo kamwe kamwe, bagumye bakeka ko yoba yahatswe guhitanwa n'abitwa ko ari basomambike biwe muri CNDD-FDD. Umuntu wa mbere yari bizwi ko
yasharikanye byeruye yari umukuru w'igihugu ariko nta matohoza canke amakuru namwe afise ivyemezo yigeze aboneka yerekana ko Ndayishimiye afise uruhara muri irya ndwara yafashe bukwi na bukwi umukuru w'umugambwe. Ico bikoze hari ijambo Ndayishimiye yaheruka gushikiriza rirangiza umwaka riteye amakenga. Kw'igenekerezo rya 31 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 tubibutse yuko Ndayishimiye yari yashikirije ijambo risozera umwaka wa 2024 ariharira hafi ryose ku butunzi bw'igihugu gusa. Ndayishimiye havuye yerekana ivyo agiye kurangura yongera agasopo bamutobera mu butunzi bw'igihugu. Umukuru w'igihugu yatanze gasopo mu kuvuga ko hari abasigaye batoba itunga ry'igihugu hakoreshejwe amayeri yo kwizingira ku gisabo cy'inzoka. Yavuze ko abo batovyi babigenza gutyo kugira ngo niyabakubita azoce asanga yakubitanye n'igisabo gice kimeneka. Yarabakuriye inkoni ku gishitsi ko azokoresha ubwenge Imana yamuhaye maze abohore inzoka ku gisabo maze abone kuyihonyora umutwe. Kuba iri jambo umukuru w'igihugu yaravuze ku igenekerezo rya 31 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa 2024 maze inyuma y'indwi zitatu ku igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 umukuru w'umugambwe agaca afatwa n'indwara agaca aja muri koma. Bikaba vyari bisanzwe bizwi ko badacana uwaka. Abarundi baketse ko iryavuzwe ari ryo ritashe. Ndikuriyo yahavuye arokoka ya ndwara yaketswe ko ryari ishano Imana yari kimuzigamye kuko ayo mahirwe Nyandwi na Nkurunziza ntibayabonye bobo ishano ryabagize akaravyo. Mu bihangange bitandatu twavuze ibimaze guhabwa ishano ni bitatu, abapfunzwe ni babiri nayo uwarashwe n'umwe. Muri batatu bahawe ishano babiri byarabahitanye, umwe ararokoka n'ubu aradora ariko aririra akajumbu. Muri babiri bapfunzwe umwe yaratorotse uyundi yararekuwe. Uwatorotse ntibizwi ko akiri muzima canke yapfuye, mu gihe uwarekuwe nawe nyine ubu yibereye kumuhana yirira uduharage yarimye. Umwe yarashwe amasasu ntiyigeze amahirwe yo kurokoka, yateye acikanaho yarasiwe. Mu bihangange bitandatu twavuze bimaze guhura n'ibigeragezo bitatu byarashengeye, bibiri biradora, kimwe naco nyine ntawuzi ko capfuye canke gihema. Ibintu bikomeye cane rero nyuma y'iyo nkuru tubabwiye biriko biraba ngaha mu mugambwe uri ku butegetsi, nuko hari amakuru avuga yuko harimo igihangange gishobora gupfungwa canke kikicwa. Hari amakuru avuga inyinyurana ribandanya ku murindi ukomeye cane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abegereye Reveriyani Ndikuriyo bavuga yuko nubwo Reveriyani Ndikuriyo yahisemwo kuba abangiye ingingo yo kunyinyurana Ndayishimiye kuva yahabwa ishano, ariko yagumanye agahigihigi gakomeye cane kandi Ndayishimiye aracunzwe muri kino gihe na Reveriyani Ndikuriyo umunota ku yundi. Barashobora kumva ikintu kitari cyiza gishikiye Ndayishimiye kandi bikozwe na Reveriyani Ndikuriyo. Ngaho Ndayishimiye agira ngo atangure imyiyamamazo, Reveriyani Ndikuriyo nawe ngo ariko arakora ibihushane na Ndayishimiye, aho ariko araja mu bagumyabanga babwira yuko Ndayishimiye atagomba kubarongorana igihugu mu kiringo ca kabiri. Ni mu gihe Ndayishimiye nawe yamenye iby'ayo makuru, akaba yatanguye gukora imikenyuro yo kwegera muri bamwe mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kugira ngo aribo bazomushigikira. Ibintu bikaba bitanguye kumera nabi cane mu gihe Ndayishimiye nawe
ariko aracungira hagufi abansi biwe cane cane b'indani mu mugambwe, mu gihe no mu gisirikare havugwa amakuru yuko hari akarwi k'abasirikare kaba kariko karafatanya na bamwe mu bicocero vy'umugambwe CNDD FDD ndetse n'abanyagihugu baruhishijwe n'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo bamwikureko. Ni ibintu bibandanije gukomera cane muri kino gihe, ico bikoze abakunda igihugu baragomba gusenga kuko aho ibintu bigeze birashobora guca bicika umucanwa, kuko ivyabaye muri 2015 bishobora kwisubiriza ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe abategetsi b'u Burundi batabandanya kurwanira ineza y'igihugu, bakabandanya kurwana ubwabo bahamira ibibanza ndetse n'ubutegetsi. N'amakuru menshi tukibandanya gutohoza, mu kandi kanya turaza kubabwira n'ibindi bishasha. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.